bita barabica. Nyamwami ngo avyumve arashavura, arungika ingabo ziwe guhonya bano bicanyi no guturira igisagara cyabo. Abwira rero abasuku biwe ati, ivy'ubugeni biri mu buryo, ariko abari batumiwe ntibari babikwiye. Gende rero mu mahwane y'inzira, mubwira abo mubona bose baze mu bugeni. Nyabasuku baca bihereza amayira, bakoranya abo bahasanze bose, ababi n'abeza. Ingoro y'ubugeni iruzura. Umwami rero yinjiye kuraba abazi bikwiye ubugeni, amubwira ati, mbega mugenzi winjiye ngaha gute utambaye ivyambarwa bikwiye ubugeni? Uno nawe aramuma. Nyamwami abwira abasuku biwe ati, nimumuboha amaboko n'amaguru, mumute hanze mu mwijima, iyo aja kuririra akomanya amenyo. Kukaba nkako rero hahamagarwa benshi, hagashimwa bake. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iki gitabo c'abacamanza, ubu naho turiko turazirikana amajambo y'Imana yazananye mu vyashikiye Yefute, muwundi umwe mu bacamanza barongoye imiryango Israeli, bakaza baragerageza kuyigarurira ku Mana, bakayifasha bakayigerageza kuyifasha bigume mu sezerano, hari mbere yuko baronka abami, mbere yuko hatangura umwami wa mbere Sawuli, hagakurikira Dawudi n'abandi bagiye barakurikira. Muri ibi vyashikiye Yefute harimo inyigisho ikomeye cyane. Twumvise ingene Yefute asaba umukama ngo amuhe gutsinda abamoriti. Abamoriti ni bamwe mu bari baba hafi y'Abayahudi, mugabo batari barashimye yuko Abanyisirayeli bagerera muri ico gihugu Imana yabahaye, bakaza barabatera bababurabuza, bagomba kubomora. Baragwana rero, Abanyisirayeli bakagenda kugwana bumva neza ko bariko bagwana bari kumwe n'Imana, ngo bagwanira igihugu c'Imana yabahaye. Niho rero nawe asaba ati, Abamoniti mukama nkabatsinda, aca asezeranira umukama ati, nzotanga umuntu wa mbere azosokoroka imbere yanje mvuye kubatsinda, ko azomutanga kw'inkuka. Mwumvise ibyabandanije ko umuntu wa mbere aje kumusanganira ko yari umwigeme wiwe kandi yari ikinege. Yefute mwumvise ingene ayitaye ku munwa, gaca abwira umukobwa we ati, urambereye amagorwa, kuko sinarinzi, ntiyarazi kwigira indahiro yuko atanga umuntu ko hoserutse umukobwa wiwe kandi w'ikinege. Abantu rero bakera rero n'abantu bakomera gose kwijambo, niyihindukiza kwijambo. Murazi ko no mu mugani y'abasoko no mugani mwiza cyane bagira ngo umugabo yihindukiza mu kirago, uyu munsi barihindukiza bose. Uyu munsi hari abihindukiza. Gasanga uyu mwanya ari muri ibi, yihindukije yagiye muri ibi, ukibaza uti agendera mu biki, afise ivyiyumviro bihe, afise imico yihe, ukamenga ni nk'uruvo. Ariko kandi mwumvise ibyaciye biba n'uyu mwigeme nawe nyene agashingira ku ngingo yamaze kwemera imbere y'Imana, akemera se wiwe akamutanga kw'inkuka. Ariko rero reka rero twumve neza ijambo ry'Imana aho riri, kuko umuntu avyumvise gutya yogira ati, reka none Imana yari yarekuye yuko bica umuntu kw'izina ryayo? Nta na rimwe Imana irekura ko bica umuntu kw'izina ryayo. Umwe musa yararetse yuko yicwa kugira ngo
ntihagire umuntu asubira kwicwa abantu bihenda ngo arishe umuntu ku izina ry'Imana, nk'uko umenga abafashije Imana ati Mukama umenga ni birakugora ingene umukuraho, reka ndagufasha. Imana kuva hakiri kare icunga ubucuti na sokuru wacu mu kwemera Ibrahimu, ikamwereka iti ntimukigere mu mico yanyu mwigana abapagani, ko abapagani baratanga abana babo, kandi tuba twenge n'uyu munsi ari abantu batanga abana babo. Simani ngo bange baci kuzimu, ntawe araza ngo tubiganire neza. Mama bavuga ngo ari abantu baci kuzimu bakagenda bagasheta abana babo, bagatanga abana babo kugira ngo baronke amatungo. Natamutanga ngo apfe ari nk'umwana w'umukobwa agatangwa, bikazokwa nka yuko ashobora kugira ubugeni. Hatabaye deliverance ikomeye rwose ikanka, kuko shetani ibambira ikagira iti uyu mwara mumpaye, uyu twaragiranye mariage, twaragiranye alliance, yarinjiye mu bugeni na jewe. Cyo gituma kamagira ati mwibuke ko mwinjiye mu bugeni kumwe n'umwana w'Imana. Mwumvise umugareza duciye ubwo bugeni si ubundi ni ubw'ibatisimu, ariko birashobora gushika umuntu akadivorce. Erega n'Imana turayidivorce ako. Mukama ubu ibintu byanje byakunaniye, abandi baranyubakanya amazu, abandi barantunganya, bakiya bose batondiwe, we ntabwo wampaye. Tuyazi ibyo, ndagiye kurabunda atanga ibibangutse shukeni kutsi cyo kuraba umupfumu ukavugutira. Mugabe biratangaje ingene tuje gusaba itunga umuntu usanga yambaye imishiri, nawe nyine ntenga imama kwabaza none we kudatunga bigura ari abandi. Urabona umupfumu atunga bijya bintu biri n'ibintu obscure, ibintu biteye ubwoba bibi rwose. Hana bose nabo bishika bakabasaba umuntu bagatwara amaraso y'umuntu. Ibyo biriho, biriho. Ibyo rero iby'Imana ntibinwa no mu mazi, kuko nta se w'umukama wacu Yesu Kristo kuva kuri Ibrahimu agitangura gucutikana Ibrahimu yaragaragaje yuko atamwuka zitangwa kw'abantu yemera, kuko abantu bose n'abana b'Imana, ahubwo niwe yatwihaye yemera gutanga ikinege cy'Yesu Yesu Kristo kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe dusubira gutanga kuvuka. Si ibyo gusa ugusakrifira umuntu, murazi ko iyo hageze nko mu nyungu zimwe zimwe yati aba turabaheje nta kundi. Ahubwo umukama arakenguruka rwose uwuzi kwitanga kw'inkuka kubw'abandi, hagutanga abandi kubwawe. Ibyo ntavyo Imana ishima. Ishima ahubwo yuko ari wewe wo kwitanga kubw'abandi. Aho hari mwakumvise ijambo ry'Imana. Sije ndabivuze, yarabigaragaje. Yesu aho twebwe twari kugwa niwe yitanze kugira ngo ahadukure, kugira ngo natwe tumenye kuza turitanga, ngo tumenye kwigurana mu rukundo. Nibyo bishobora gutuma mbere n'abantu bakomera mu mahoro no mu buhigwe bw'Imana. Murazoraba ahantu nk'abantu bari kumwe, fata nk'urugo aho umugabo n'umugore bamenya kwiheberanira, umwe akamenya kwitera muziki neza y'uwundi, undi akamenya kwitera muziki neza y'uwundi, usanga bahura. Nandiho iyo usanze nk'abantu usanga umenga hakwiheberanira, umenga ahubwo no kugomba kuganzanya, usanga bafashwe n'abaganza. Abantu bafashwe n'abaganza ntibashobora gushira hamwe, ntibashobora kuvugana neza, ntibashobora gukezanya, ntibashobora gushigikirana, ntibashobora kuduzanya. Bagomba bacungana ku kajisho, bagomba baterana udukokoro, umwe wese agomba kuja heza, bagomba gushiranira mu tuntu twatundi two mu kirundi mu birahuri, usamaye gatoya ugasanga bagushiriyemo. N'ibyo aho usanga umuntu yiyuzura akirondera wenyene,
abandi bose agashaka agacisha ku buhomba, akamera nk'ubasakisha. Sinzi mu muhari w'ugwaruka bashira imbere ikintu ca sacrifice, so sacrifice sinzi ko menga ni mu ngendanye kwigora, kwigora, hakugora abandi, kwitanga, hagutanga abandi, ibintu byama bitunanira. Kumwe wese umenga agomba kwikwegera ko no gusaba Mukama kugira ngo natwe tugaragaremo urukundo beno. Hari ijambo rikomeye Yesu yigeze kuvuga akagira ati ngo ntawe ushobora kurusha urukundo wogize iki, uwiguze abagenzi biwe. Ukwigura abandi mu rukundo kandi wumva ko uri gusenga Imana si Mukama wacu Yesu Kristo, bisumba amarozari, amaruwanje, imisa zingana gute. Kuko ushobora kuja mu misa mugabo ugasanga ntiwigeze yugurukira ngo wumve ko ari igitangaza cyo kwitanga mu rukundo ca Yesu Kristo, kugira ngo akugire nawe igitangaza cy'urukundo rw'Imana mu bandi. Yefite rero umenga aharonkeye inyishu. Vuga tugarutse gatonya kuri Iburahimu, muri Iburahimu Imana imubwiye iti mpa ikinege cyawe Isahaki, agahaguruka akabigamuka. Mugabo nawe nyene ngira ngo mu mutima hari impari nyinshi, nange kayaribaza ati none Imana iri kwiragira n'ibiki? Ariko Imana tuyagisha twumva umenga ibiki kiratubwira biraducanze. Imana yavuze ko izoma umuryango munini, none uwimpaye cyenda yumuha, none bizoca bibananya gute? Murazi ko na Isahake kamubaza kati dawe nguyo muriro ngiziwe, ishikamwa riri hehe? Nikazi ko ariko bagira batabishika, ishikamwa riri hehe? Murazi ibibazo by'abana. Iburahimu agacaronga inyishu nziza ati Imana iravyimenyera. Hari igihe turondetse inyishu tukayibura, muga tukagira tuti Imana iratuzi, iravyimenyera. Guma gusa ku ngingo yayo. Mwarabonye yuko Imana n'ubundi ngo aramvuye ukuboko agire amuhimbagure, Imana ikimubwira iti nabibonye, nabibonye, ntumugeze ko intambi ngigi intama, mwereka intama bavuye batanga kwishikana. Na Yefite tugire Kristo naganze Kristo, nibyo twavuze yuko atamugabo yihindukiza mu ijambo afuma yihindukiza mu kirago. Vuga ikirago mu bantu b'Ubujumbura sinzi ko bakizi, bahindukiza mu matarabasi, mu mashuka. Umuntu ibyo naho tubivuga nuko amatwibuka yuko umuntu n'umuntu. Hari igihe anyaruka agasanga yanyereye ku ijambo, hari igihe anyaruka agasanga yihenze. Kwigarura wihenze si bibi. Hariho benshi bana kwigara akagira ati je reste imperturbable, namaze kuvuga ari bikwica nibishake bikwica, ubwo byo bari byicawe yogira ati yari tubisubiremo. Yefite asanze ari bimwica bimutwara umwana. Imana ikagira iti rero ntukigomba gutanga kumwuka n'undi muntu wari wese, kuko mwese murabana b'Imana. Birakubaje ko ari umwana w'iwawe, ya wundi umenga bari kuryoherwa, sivyo none? Ngo usanze ari uwiwawe urababaye. Mugabo ntibibagire yuko nawe ujya wagomba gutanga n'uwiwanje. Ntukigere ugomba kugira n'umwe utanga kw'impuka, uri kurikiza, uri kuritungisha, uri kuriremera ubuhigwe. Ihibambewe aho uzobuziye. Aya mezi abiri Yefite yahaye umukobwa wiwe, yari gushobora gusubira imbere y'Imana akibuka ibyabaye kuri Iburahimu. Natwe igihe cyose turi mu bihe tuzazaniwe, twibuke iby'Imana yamaze kuyaga n'abakunzi bayo. Ivyo natwe uyu munsi tuyagishamo, bikatwereka kandi yuko no mu bwuzure bwa kera, igihe muri ko murasoma Ancien Testament, ntimuyisome muyugaranira muri yo, yisome kandi muyirabire mu bindi Yesu Kristo yatubwiye.
Yesu akatubwira ati ahubwo hahirwa ubumenya kwitanga kw'inkuka hagutanga abandi. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza bagenzi biwe. Dusabe natwe Mukama kugira ngo haguheba abandi tumenye ahubwo kubihebera, hagutanga ko abandi kw'inkuka tumenye twebwe nyene kwitanga. Niho koko Mukama azoninahazwa muri twebwe tukaba mu bucuti nawe, kuko wabudutaruriye akatwinjiza mu bucuti na Data, akatugira basoma mbike na Data mu kutwinjiza mu bugeni bwiwe ariwe Yesu Kristo, ubucuti bwiwe. Tugire Kristo. Ico kintu baracumva neza. Muri mugani mwumvise ubwami bw'Imana ngo ni nk'umuntu yaringanije ubugeni bw'umuhungu wiwe. Aheza ariko aravuga ubwami bw'Imana ari ukwinjira mu bucuti na se wiwe biciye kuri we mu gucudika nawe. Umuhungu wa Data ni Yesu Kristo, agashima gucudika n'umuntu wese, akamubera umusheri, umukunzi w'ishikamutima, akaba umwe nawe. Uraza abageni ko tuvuga yuko babaye umwe, kumva ko twabaye umwe na Yesu akatwinjiza ku bwo kutwitangira mu nzu kwa Data, tukaba bo mu nzu. Yonese nigeze kubona akantu mugani nkuru numvise, kumva uti narashitse mu bucuti n'Imana sibisubira inyuma. Nari kuvuga ako gakuru numvise ko umugabo yamurya umutima agomba yuko yokomoka, aramutuma ko n'abantu babo kugira ngo bamwomore, akamababwira atoya ati wacu twe nitwahukana, nitwihindukiza mu ijambo, uru nararushitse musibisubira. Harabo bakanga agaca asubira imuhira kwa nyina. Oya shindiriya mugabo hagarayira ibyiza byawe, kiretse agomba kukwica. Umaho aho hari isezerano yawe ikomeye, si uzobahunga ahubwo niyo bazoguhunga badahindutse bazoguhunga. Burya kuba kandi mu isezerano y'Imana biradusaba gutwara, atari kwihagarara ko ngako tutubwira tuti hari ijambo rikomeye turiko, so kunigana namwe si iby'inyungu z'amatungo y'ibiki na biriya. Oya, ni ingingo ikomeye iri imbere y'Imana. Dusaba kugira ngo natwe rero dukomere muri ubwo bucuti Yesu yatwungiye na se, akatwinjiza mu nzu kwa Data, akatugira umwe nawe, kugira ngo natwe tube abamenya kumwigana biheberanira. Ariko kandi n'igihe bishitse ugasanga hari isezerano wagiriye Imana, tugere Kristo, ugasanga umenga wayigize gihutihuti irakurengeye. Mbere n'akaryo keza kugira ngo kumbure biremurura bamwe mu mitwe no mu mitima. Hari abantu usanga baragiye Imana amapromese bakiri bato, amaze gukura agahindura ubuzima kandi akinjira mu buzima bw'ishaka ry'Imana. Tugere Kristo. Nka promese wagize ukiri umunyeshure muri bikene nevien dixième, erega n'ibyo wabigikunda yuko uyigendera ubu umaze kubaka urwawe, kujya wabigirwa vyemeye ntibigikunda. Kandi ico winji, tugire Kristo, ijya promese ntingana n'isakramento ryo kubaka Kristo wagize. Ugasanga urugo ruriko rukunanira kubaka, kuko ugomba kubaka ingo zibiri. Ugomba kubaka urugo rwo kumwe n'umugabo wawe mwanya isakramento, gacu ugomba kubaka n'urugo rw'umuhari, ukamenga umuhari wose urimo uko ugomba kugutwara mu kumenya n'urundi rugo. Cyo bituma mu nyuma mubona n'imihari yahavuye ikuze icyumviro, hakabaho inzego z'imihari y'abakuze, kugira ngo barabe ingene iciza c'ugucudika n'Imana bumva boshikana mu sezerano uku bakiri bato, barabe ingene bakiduza ku rundi rugero rw'umuhamagaro Imana yabahaye wo kubaka urwabo.
Ni byiza yuko rero tumenya yuko Imana se y'umukama wacu Yesu Kristo si Imana iri têtue, si Imana à sens unique. Kandi Imana icyo ibishaka ntihazwa n'amasezerano tuyiha, ahubwo ibishaka kumva rwa rukundo ruri mu isezerano. Ubwo rukundo ubona umenga igihe waruragana ubuzima bwari bumeze gutya, ntabwo ubunye bwahindutse, ingene urugumya muri ubwo bwahindutse. Nico gihambaye mutegerezwa kurugumya mu tuntu twose ingene byari bipanze kijya gihe ngo niko vyoguma bimeze uyu munsi nibikunda. Nico gituma mutima w'Imana, Imana yaduhaye aguma dufasha kuzirikana ingene urukundo dusezeraniye Mukama turutwara nogira ni mu mpinduka zose z'ubuzima, aho turi hose ubuzima bwose buhinduka canke kuriya tukaguma turaba Imana. Amen.